baransavye cyane yuko no barondera Fiston kugira ngo abaho umuco neza kugira ngo arinda afungwa gukubita dodo akaja mu bitaro akagwara akaremba vyari bimeze gute vyagenze gute sorry bro ntabwo namukubise ahubwo kuvyo twavugana nyene namutera amagambo kuyiganiro nagiraniye na Ali yaravuze ati hariho uruhara runini ku cyane yagitse kugira ngo wewe uve mu gasho AllySmith ngo hari vyinshi cyane yakoze kugira ngo uve mu gasho ngo nta gwanko ruri hagati yiwawe nawe kuko numuhungu mugenzawe kandi nta kintu na kimwe kinini mupfa umva sinibaza ko afise uruhara runini ya mu byabaye kuri jewe wana kibazo uramumbwira warakoze ariko nije narishe facture gusa nimba yabivuze uramubwira ati urakoze none ko intambara itegiye koro umbwire ko nawe warishe facture guturi mu gasho facture niyo mpamvu ndakubwiye facture nubu tuvugana nuko ata telefone ni yamfise barayitwaye mwe atakunicanga mwe umwe niwe wundi niwe none nemere ndekende wewe wari mu gasho nico nkeneye kumenya facture wayirishe gute Yes, ole bakunzi ba Fisa fa umeze gute umeze neza ni Elma Love mwari mu mutate bukigwa agenda meze good guys reka nawe kwanza chance abantu bose turi kumwe mu rugendo kwa bagonga chance so uno musi ndaryohe sana ndanezerewe nko mubona mfise morale nyinshi cyane ndi kumwe na Fiston Fiston ni aje safi kabisa warahonjeje agasho bras imana agasho n'umuhungu birajyana ariko rameze neza mandashima kweli naho ni fresh meze cool kabisa Fiston yavuye mu gasho ryari ni batari banga bisinga no musimbo wari n'imisi 3 no musigira kandi ariko Fiston kiva mu gasho ikintu cya mbere yavuye yize bavuga ngo hariya mu gasho ngo ni kwishuri ikintu bavuye yize hariya mu gasho cyari iki bo ni kwishure bisanzwe nyene ariko kuvuga ngo nashitse mu ihorero rikuru ngo mu mpimbe aho bisanzwe gusa urabizi winjiye nyene nuko bambonye nyene meze barambaza ndababwira igitumye nje mu gasho mvani bamfashe nabi gusa ari impanuro usanga ari watanze ya buji buji nayo natanze buji nayo natanze kabisa kubera arasanzwe umva ninjiyeho nyene ndani sanga mu nyumba 10 ari mbona ngo ariyo nyumba 10 ucubaza guca gusanga aranze ndavuga ati arambaza turavugana ambwira ati nta kibazo wowe uricaye ahubwo nibo bace bambisa naho njyama kujya meneza wakiriwe nk'umwami mugabe cyangwa wari usanzwe umanya tambiye wowe babaze none gashaka kunduru uzabona gisubita aho kunipigusha ushabisabo wewe umva ni hahandi kwera bivana n'akazi nkora wasanga kumenyana umba bukora tumenyane ngasanga umba duhurirayo turavugana nyene ko ari nyumba kumisanga ari n'umushefu amplisi ari n'umushefu mwariya akaba ari umujama nyene twumva umujama ko mutera ko aranzi umva niyo mpamvu atakibazo nagize hariya je gihe naza gukora umunsi mu gasho sinarose umwanya munini cyane kugira ngo tuganire tuyage ariko Imana ishimwe to ko warekuye nico kintu cyambere nishimiye gusa aya nibyari gukunda kubera OPG navyo umva kubera yavuye yarazi ko yuko ari ibintu nakoze niyo mpamvu navyo yari kwemera ko no guha umwanya cyangwa mu mwanya n'umwanya wo kunyumviriza byaraciye kure kugira nyumviriza ego benshi baransavye cyane yuko no barondera Fiston kugira ngo abaho umuco neza kugira ngo arinda afungwa gukubita dodo akaja mu bitaro akagwara akaremba vyari bimeze gute vyagenze gute sorry bro mbo jewe mu bisanzwe yagiye mbone ikiganiro urazi ko twe twatangiye je naho tumaze kugira ikiganiro nkubwira yuko urambwira ati je ndagutohoriza ujya mu maze kubibona ndavuga ati umugore nariko aramagaciro umva nariko aramagaciro amplisi akabigira kuri akandi akabipublic abantu benshi barumva baragukurikirana sana je cyane hapene je nyenda musangi wabo ntabwo namukubise ahubwo kuvyo twavugana nyene namutera amagambo umva ivyo namubwira ndamwibutsa aho twavuye umva turatera induru umva guterana amagambo ngira ni kubera yambanje nabona umuntu aravye gusa aguye hasi ariko abiwabo bavuze ngo baramukubise ngo uya petit frère we ngo
bavuye muri dushe sangwa y'abana ngo uri kuramuha ibintu byinshi cyane ngo imifuti ibiki migere n'ibintu byinshi cyane bitandukanye. Aya vraiment iryo kosa naryo nakora. Iryo kosa naryo nari gukora. Kuko je naringiye ndabe ko no mukangamira basi ndamukange ndabe ko bivuga ati umugabo wanje aracankunda acanyitaho reka ngaruke. Uko je namubwira arukuru yansubiza nanje bikaca bitara nteri shavuri duga ntera ndamwishura nabi nawe ateranyishura nabi po ni pressure ngira ni pressure niyo mujyana uvuga ko yarabonye umuntu aciyagwa hasi yaciye araba so ati kuvuga ko yaboye ko ndiko ndamukubita siniko ndamukubita aho yasanze ndiko ndamuvyura ndamuhamagara umva nijena mumva nanje navuga imbere yo kubiba byose nje navuze ko nzabamutwara kwa muganga. Hama abapolisi baje gufata gute bagufunze gute? Abapolisi nanugo bansanze mu rugo hoya muva batabaje basanga nyene ndi handi uvuga ati reka saba ubufasha ndabe ko nyene bo mutwara kwa muganga camba nace bamba nakikuza gato ndagenda ku ruhande umva jera nagiye muri gusaba polisi banguye ko ngunguyu ngaho yari yinyegeje oro nari ku ruhande nyene mvuga ati reka ndabe ibikurikira kora deja hajya ni kubukwe nacyo byakwa bifise hajya ishusho ryo gufungishwa ufunzwe uzira umugore wiwawe ryari rimeze gute mu muryango hirya no hino ku buryo bavuga ati sha ibaye nka famille zibiri ziriko ziracanamwe sivyo famille yowe na famille y'umugore nk'abariko muracana mugira ngo mushwane ishusho ryo ryabandirije gute hariho icuka kibi cabana canke bavuze ati nibyamukena na mume watajiju bo are ibi nora ibi bintu burya kugira umugore fo kuba ufise ibanga hari ibintu sukufa kubwira famille yawe sivyo kuko si bose usanga bamukunda urumva nimba byarabaye ndabwira ati mbere nabone baje kumva ko ndi mugasho twanye ariko byabaye nubare kwa muganga ndabagize ko ari kwa muganga nani bamenye twafuye icyo twafuye navyo n'ubu navyo baramenya urumva niyo mpamvu abi wabo bo barabizi ko ari wabo mbere nikimenya nasanze papa wiwe yimereye nanivyo yarazi ko je n'umugore wanje twashwaye twafuye ibintu ivyo bintu yari yabimuhishije umva we yaraje nyene ambye ati mwana wanje vyagenze gute kugera uze gutyo namubye ati jewe umva mubuka ko navuga ati naziba nazida kumana amahembe arakano gaciyemo gusa gatoya niyo mpamvu yaciye umva ni muzu iracari muhira umva narinje kumugaruka namubye ati atahe muhira bihere ko naziba nazida kumana amahembe urumva nimva kwa kunyishura nabi nanje uko byavanye ko naguma ndamwishura bica bigenda uko yego inyuma yuko ufungiwe amajambo ndibaza ari menshi mu muryango bimwe nagenda vyumva ugutandukanya ariko ntivyari viza ko ndabishikiriza ko si byose ndinda gushikiriza ari ibindi usanga ari secret ndabikumiza hari ariko umaze gusohoka sivyo reka mfatire kwando utarasohoka ku biganiro nagiraniye na Ali yaravuze ati hariho uruhara runini ku cyane yagitse kugira ngo wewe uve mu gasho AllySmith ngo hari byinshi cyane yakoze kugira ngo uve mu gasho ngo nta gwanko ruri hagati yiwawe nawe kuko numuhungu mugenzawe kandi nta kintu na kimwe kinini mupfa umva sinibaza ko afise uruhara runini ya mu byabaye kuri jewe kandi je na Ali yomfasha gute ariko ngo hari ngo arafashe ibintu byinshi kugira ngo bakurekure widegeye we na n'umunsi umwe nigeze ndamubona hajya aho nafungiwe na n'umunsi numwe tuzofa duhujije na hali umugore wanje ataragaruka mu rugo shuba urachivuza ko umugore agaruka mu rugo mbere nikimenya kwanza ubu ntari sanzuye nyene ndi mu mahoro nawe shaka kagumayo waritahuye nawe shaka kagumayo je na kibazo kweli vrema agasho wasoze kakwigishije kabisa ni vyako nafunjwe fuyo hakuna siwezi fanya fuyo tena juu unajua nini mwanamke ushambembeleza ushamwonyesha kama unampenda na mjali yeye hataki kujipa samani ajijue yeye ni nani wewe unataka kumuonesha kama unamuhitaji hajapenda unafanya nini akansura heba man sio kuna musi Fiston atutausia anatia tena fujo ngo dodo je sinzovuga ngo dodo ni nanuko bidasubira ariko je ngo je na ali ngo duhuze ari afise uruhara
kugira bamfungure jewe ngo yagize ikintu kinini cyane gikomeye kugira ngo ufungurwe kuko no kugwara kwa dodo amafaranga yose ashika nko kwirakizi niwe yatanze yego jene niko twagira korana igana namwe ko amafaranga yose dodo yivujeko ari we yatanze mu gihe ari we wakoze ko azagira ngo dodo aje mu bitaro sawa nta kibazo uramumbwirira warakoze ariko ni je narishe facture gusa nimba yabivuze uramubwira ati urakoze none ko intambara itegeye koro umbwire ko nawe warishe facture guturi mu gasho facture niyo mpamvu ndakubwiye facture nubu tuvugana nuko ata telefone ni yamfise barayitwaye mwe atakunichangamwe umwe niwe ubundi niwe none nemerende ndekende wewe wari mu gasho nico nkeneye kumenya facture wayirishe gute nari mu gasho no kugira mve mu gasho nuko babonye facture ko nayirishe umuryango w'iwanje urumva ko batatavye bari bazi baramenye ari mu gasho ujya nakaragwaye baramenya n'umugore wa Fiston reka dutanga ayo mahera kugira umugore ave mu gasho umugore ave kwa muganga Fiston ave mu gasho hama ibisigaye bazobimenyana nkuko Fiston agoma atubwira ati ndivyo umugore n'umugabo nitwabyinjirira hapo sawa hapo naenda na kuelewa pole pole mugabo naho nyina pana cyane gusa rero aho bamura hashangane kuko uvuga ko ari gukora byose ubundi nako canke uratanga kwa uri nakatanga kwa byose bikagwa kuri dodo gasanga biriye byose usanga nimba muha atameza ari umuntu asubiza amari inyuma nikibaho cyo kibazo ico kintu nzoshibariza dodo umuntu areshe facture wari wakati ya mwibabiri wazokwemera niwe ubonyene jewe vraiment nakubesha kugira mve mu gasho niyo facture amana kugira ngo wemere gutanga amafaranga avugwa mu gihe uzi neza ko afise akandi gahungu ariko karamuhendera kuko utavuze ati akonyene kagwenda nekakuriye urusoho ndakubwira ujya nawe agendana nujya ariko nije imbere y'amategeko nije sivyo nawe umva nawe ujya yo bari pine ya reserve cyangwa bakona gisemea pine ya reserve acha ku pine ya reserve hakuna shida juu mimi nishajipatia amani namaze kuyisa urumva kwirekura beyo anambia sa wewe mie ubundi bien niti nagatiro ndagakubita bien simvuga ngo wonda mwiyumvira kile se mbona telefone ufisa gato ya gusa uzawumva ngo urandunga ikiriki no kunda musananda aziyakuru akuya ngo murunga iki urambwira ati urandunga ikiriki sawa deja natumana ni madami urazi ajya ashaka kuyitwara avuga ati jewe umugabo wanje nuko acha mfasha yanteye inda ivyo byose bibaho nifoko unalipa mapema jusha jipatia amani siku ataonaga ye peke kama vinawezekana akuya akitaka aache sindaongeza tena kumfuata ibi ni bimwe mu majambo Fiston sasa ngoja kwanza none gasha wowe unatyaga mbere hasira ushavura naberega nico kiyo oya sikushavura man wewe mbona kubwire urazi big brother sawa mimi binachekesha kwe waje mwanamke bien ulienda fonsikia tena brother pole sana je najari je vraiment vyonanira kwihangana sikofici ariko rero Fiston uri kurambwira ati ubu wari yakiriye ntuzosubira kuja gushwana ngo kubera ngo dodo ngo iki niki hamwe wohura na dodo mwibarabara ni par exemple kwa na dodo ari kumwe na ali mwibarabara bifataniye bana mahaba niwe wona baramutsa canke marame kabisa nanusha mwebera bien bana braza kama utanifuatilia baki ibakiana za tentile zirako twayibebe na kiwa biko problem haina shida akiane hivi nishajipatia amani bien single daddy Keso kunzi bashali TV ndi kumwe na Fiston naje kumuraba turavuga ati twicara hano tuyage ambwire kwanza habari zo mugashingene vyari vyifashe kwanza ingene vyari bimeze kule ni chance nyene kutawa ananijua bagisi wengine kona wapokea wewe wamije gusa wewe baje bavuga ati hengu yude cyaragaruse timubise ku ntebe yiyo ego ariko Fiston wobufise imigambi yo kuvuga ati reka rero ntange divorce nko yatubwiye ati yaragusabye divorce kenshi urayimwima reka rero ntange ko ko yakiriye ubunyata akabaya divorce biragoye kuyitanga sigufa gutanga divorce n'uburine uzomubanira kuvuga gumva ko wamurekuriye gusohoka nali mupatiye uruksa agende
ruhusa risiko na ruhusa hivi. Ya divorce nivyo vyose murekuriye amata mu watajijua unawutafute wengine none ntibuzuye ngaha mu gisagara cha Bujumbura. Basha Akanse baraheba siko bavuze none. Ni hapa na ngo minjo nende nipate divorce. Akuya anambia siku fulani maana kuita. Tusi mapema yani nama naanza andika kazi. Nzomgea ni saa ngapi? Saa 4. Akuza saa 3:30 nashitse. Naenda kusayi. No musi uremeye neza ko divorce ugiye kwisinya. Bien. Aende kabisa. Agasho karigisha no musi ndayibonye. Fiston ameturiya ndibaza muramuzi ngene usanga ameze. Ariko niko bimeze bikose nibaze ko neza ko ari ibintu biryoshye cyane. But je kambana ndabashimire cyane. Ariko Fiston iyi ka yakubayeko. Yakwigishije iki mu buzima bwa misi yose wewe? Mbo urabona ibi bituma tuga abagabo twiyubara imbere yo kuzana abagore kwanza twiyumvira. Una kama hivi vimekuwa vimetokea ni kwa si vitu vile nilikuwa napangilia vitaweza kuwa maisha yangu. Lakini tayari vimeshatokea. Sasa na sisi mbele ya kuoa tuwaze kwanza. Huyu mke unamuoa kweli ni mkamilifu? Anaanza kwa hiyo mkamilifu mbona yuko dodo mukumutwara ntibigeze we ufata mwangu mwige ko uyumvi. Nikatongoza baada ya kutongozwa akanivuruga kuswa nikubalie na hivi ananivuruga. Kusema yani kutongoza mu gutongoza baratugora no mu kuduheba bakatugora urumva bose bamagore kandi egabitwa bagore abagore ndio kwa mbele ya kuleta mwanamke tuwaze kwanza tuwaze tafakari tuone yupi mwanamke kweli atakusamini mtapendana kwenye shida na raha no juu ariko ashobora no kwa warabovuga mbere ko izo nziza mu nyuma bigahinduka none dodo we ntwambwiye ati dodo ntangeso mbi wari bwamubone ko vyaje guhinduka hanyu yari yorobeka none umuntu nk'ivyo bintu tuvuga ko yabikuye yabyadukanye yabikuye tudaye niyo mpamvu navuga ati ivuga ko ukitonda kwanza braza ningai hapa sawa aende aka message kajya kuri AllySmith. Vraiment peace yiha mahoro. Yisanzure vraiment yiha mahoro. Alaise. Zangumi zose wamutwe. Oya bijya byaraheze unawo twohura none babona nka nkujya nakugira ati. Nibaza ko yakuriye umugore kubera gushaka kwiri haya amafaranga yaza kwishuza. Y'amafaranga. Oya sinzi kuko nubundi namukubise ko ndamuhona mu ivyo wanje numva nane ndamurihisha none byo bamukubiti aruye kubitwara nta kibazo ega unapambania kitu akutaka fendo fecho kitu na kikosa mu mechi para kwaga dakika 19 lakini umoja ndio anafanya nini au watu wanatoka 0-0 bibaho kwa muda enda ameshinda bali kushindwa basi asiyekubali kushindwa maana asiyekubali kushindwa sio mshindaji. Yes, bakunzi ba Shali TV reka ndabashimira cyane kwa mwadukurikiranye nari kumwe na Fiston turatera story tumoya mbiri kugira ngo bitubendeke vizuri sana. Behenda kamera na kumwe na Dan Mr. Dan ndada mtu mbaya sana afu mbabe abari karakora ibintu bimeze neza hari ayima kamera kugira ngo uronke image wanje imeze fresh isukuye ifise quality itomoye so turakunda cyane tubasezere ndetse tunamusaba na Fiston nya dusezere babo twako turakurikirana hama tufanye chao Fiston tugushime cyane kumaya waduhaye papa nanje murakoze vraiment ariko kandi pole sana kweli pole kwa itati nishapoa vraiment bishaisha hivi niko sawa kabisa ubuzima bubana gute buvuye mu gashi nishakwambia niko poa shawe bakuchunge vizuri kweli ni hali niko safi kabisa asante sana mzee wa kazi